Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda gose cyane muri kubona Cumamara Moses. Hariho gato amajambo hano nagomba mbaganiriza mbereke, ntabwo ari birebire ariko burimo n'ibijyanye n'ivy'iyobokamana. Iyobokamana je ntabwo ndarigwanya, iyobokamana ndarikunda, ariko mu gihe iyobokamana ryadutwaye rikadutwara nabi, dukunda kuja gukora ibikorane gusa ariko ntitugire ubwenge bwo gukemura ibibazo. Nk'akarorero ndeka ndabereka ibintu abarundi twamamwo, ndabereke n'ibindi bibazo murabe nka bino. Nyene wararungitse mpwemu yawe mu bigumye, uraturemesha, uratubwira ko tuzobivamwo. Wewe nyene wararungitse mpwemu yawe, aratoranya mu barundi abarongora abandi iciye ku mugambi mwiza, ikoragwa hariho abantu gitangwa ndababwira ati tugumane n'Imana. Kumba 790 abagumya banga bose bo mwiyo mitumba bavuze bati nyene icubahiro ntitwogenda ataduhezagiriye imirima n'ibitungwa. Ko ndabibabwira, murabona tuguma mu birori, iminsi mikuru, amasengesho, ibiki, gutamba, nivyo tugumamwo. Sinzi ko abarundi arivyo tuzotahira. Ibi bintu vy'iyobokamana abarundi bishizemwo vyabagize abantu no kuyobora umenga bisigaye vyarabananiye kubera ivyo kwigira abantu vy'iyobokamana cyane. Ariko Paul Kagame yarabivuze. Paul Kagame yavuze ati bijamwo abantu cyane biba vyabananiye. Reka musome ngaha murabe nkuko mubibona hano tuko turabereka. Reka duhere ngaha hepfo niho vyonyaruka kumvikana. Havuga ngo nkuko biri muri ico cegeranyo, imiliyaridi zirenga, mwumve haize amasaha abiri babishize ko kuri magazine Jimbere. Magazine Jimbere babishize ko haize amasaha abiri, kandi magazine Jimbere ikunda gutangaza ibintu bavuze. Bavuze ngo nkuko biri mu cegeranyo, imiliyaridi zirenga 14 z'amafaranga y'amarundi zari zitezwe kuva mu mafaranga yanyurujwe, yogarujwe mu gice ca kabiri n'ica gatatu n'ica kane c'uwo mwaka, yabonetse ku bice 0. Vyumvikana ko atafaranga na rimwe ryigeze riboneka. Miliyoni 14, miliyoni 14 zose nta na 0 bigeze babona mu myaka ibiri hafi bari bategekanije. 0 yonyene 0 byakorewe mu nama nkenguza amateka, niho byatangarijwe. Shinga amateka niho byatangarijwe. Miliyoni 14 zose 0 mu gibikorane no gutamba imiziki, za ndomboro ya soro no kuvuga haleluya no gusoma Bibiliya tuyicuritse, ivyo turabizi. Hanyuma ngo ico cegeranyo cerekana kandi ko ariko vyifashe no ku miliyaridi zirenga 26 zari zitezwe kwinjira mu kigega ca leta zivuye mu butare, aho nazo nyene zabonetse ku bice 0.1%. Vyumvikana ko naho atafaranga na rimwe yinjiye muri ivyo bice bitatu vy'uwo mwaka. Hama twarangize ngo tugomba ngo iterambere muri 2060 tudahagaritse ubujuju bwo kwicira mu vy'Imana ivy'igihugu vyatunaniye, tudahagaritse buno burofa bwo kwigira ngo tuko duhamagara Imana tutagira ubwenge, tuzoguma nyine turi bigoryi duhomba kunyene. Miliyaridi 14 ziragiye, miliyoni miliyaridi hano, miliyaridi zirenga 14 ziragiye, hanyuma imiliyaridi zirenga 26 ziragiye. Zose ni kuvuga ngo ni hafi miliyaridi 50 canke 70 nkaho. Zose nta na 0 bagaruce.
none iyo mana musenga itabaho ubwenge bwo kuziganya umutungo w'igihugu, itabaho ubwenge bwo gufata, itabaho ubwenge bwo guhana, iyo mana musenga iva mu ijuru cyangwa iva mu kuzimu? Ubwenge yarabahagaritse cyangwa ubwenge yarabucuritse? Kubera ko mutusaba imana ngo ibaho ubwenge bwo kumenya bino bintu, muga mukibitangaza mwavuga yuko mugiye kugarura amafaranga yose mukavyemera. Ibyo muzogaruka muvuga ko mwiteze ry'iterambere ryo muri 2026 na 60 na 40 mukomeze kunyura mu mitu. Leta yacu irakwiye kugabanya ibintu byo kwishira mu vy'Imana itazi birimo, ibanze yiga uburyo ishobora kugira ubwenge ngo igaruze aya mafaranga yabo, bamenye naho yagiye nico yakoze. Aba nibo bagome b'igihugu, nibo basi b'igihugu, nibo bantu bapfukamye mu nda igihugu, bano bariya n'amafaranga kandi barazwi. Mugano uko rimwe na rimwe twabuze n'ubwenge bwo guhana, ni kuza gutamba mu bikorane tuvuga Yesu ngo n'ivy'Imana yakoze n'ibindi kandi igihugu kiriko kirahomba. Iyo mana nawe woyisenga ukamenya ukoro kutagira ubwenge, bizoguma muri hahandi hasi nyene. Imana ifasha umuntu yifashije.